je na Olegue mbo wo uvuga ngo uko jewe namukovye sivyo icemeza yuko namukovye indirimbo ni cha Chris n'abandi ba Olegue byose ndiko ndabagirira ngo namba ari bien frima namba ari yo none nkujya bien frima nazi kuririmba wegereranya n'indirimbo ya bien frima niza bien frima zimeze fresh bro no Yeah, hello everybody. My name is Radio. This is Mijo Talent TV. We come back again. Twagarutse kandi hamwe dukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya Mijo Talent TV. Right now uribaza ndi kumwe nande? Ndi kumwe n'umuji, ndi kumwe n'umusitari ariko arakora amateka muri Buja Flavor. Afsama news mate adukwizina rya DJ Jizzo. Muraza kumva byinshi kuri we. Reka tumwakire kwanza. Brother vipi bro? Fresh bros. Biraza? Ego ndashi. Nasikia kwifunga man, ti fresh man. Sasa biraza bro? Turashima. Urashima Imana man. Ego. Sasa ramutsa abakunzi ba Mijo Talent TV brother. Hi guys, mezenez. Murameze fresh, ati murameze neza. Nk'umuririmbye presentation urayizi man. Akaga poch, reka ndagashire kwiyikoti. Kura ya manoti uyu munsi ndici bipeti peti negutagata gushika mu gitondo baje batwambarizgera mu mikondo DJ duibiti twaryoshe natwe twaje twiteguye turi gado ta gata ta gata ta gata nako kabituna kata tagata nako kadozuna kata DJ Jizzo it's your boy DJ Jizzo wagwan wamaze kuvyumva ati yeah nakubwiye ati numuririmbye ari karakora fresh ari karandika amateka muri Buja Flavor afisa ama news mesh ona ko twamaze gushikayo nka Mijo Talent TV kugira tuyage nawe brother mbega indirimbo yawe kugira uyite na byavuye ku kimenyi mbo ubu tugenda n'igihe uko tagata urumva yuko umuntu wese abashaka gutagata yagiye muri bare abashaka yuko yo tagata ni doze nakaziki kandi yeah bega DJ Jizzo nibihe biyovye bwenganwa me kuko wavuze ngo yawe tagata abantu ugiye kuraba indirimbo gusa indirimbo yo kwenjoy inganye no cuvyumva kuntu ji unasikia me subiramo kandi nibihe biyovye bwenganwa me je mu bisanzwe nwa beshu yeah primus no di beshu cyangwa muster gusa man sasa brother iyo uri muri concert brother nirihe kosa udashobora gukora muri concert mbo ikintu cyambere no shobora gukora mu bafanzi wanje kwitesha agaciro ugasanga abantu bariko baraza kuramutsa ukabakubita amashowbiz ico kintu naco nkunda cyane yeah ariko je ndikunda kura brother mbona umenga urifunga sana man umenga ebana nukwifunga nka kumenga urifunga sana bro wapisi cyane yeah sasa muri quartier rero ubayeho gute brother kuko unovuga ko ubuzima bw'umusitari muri quartier usanga ari ibintu bigoye sana abantu mwa mwarakuranye kugira kuko uri umuririmbyi ndazi nuvugana n'uwari we wese bro ariko biragoye kwikawusha umuntu mwakuranye brother umuntu mwakuva mu myaka 5 3 mwakuranye mbega we muri quartier bameze gute bro muri quartier jemeze fresh tu kuko je simeze nk'abajya abandi icambere no vuga ngo nambari ujya musani bamwitwa gute nimbari Olegue ngo nugwego man nugwego ujya sugwego unasiya bakunzi ba Mijo Talent TV nakubwiye ati afisa makuru mesh afisa ma news mesh avuze ati Olegue sugwego kubera ikinonega bro ujya sugwego nazi kuririmba icambere ubu ofete naje mu kibuga rero ngira ndabatwike bose arona kandi gapeti nambari Berry Chris ni kazi no kuririmba ico ni cambere ni kazi no kwambara urumva kaca kishira hejuru ngo kambara impuzu za 5 millions bijya bishweka byo mu ruvumera vya 1200 unasikia Berry Chris unasikia
reka nsubire rero kuri Olegue. Reka kwanza tuje kuri Olegue nyene brother. Niki kintu witwaje uvuga ati Olegue sugwego bro? Kube nazi kuririmba. Ico nico cyambere. Hama kandi yarakoze ngo yarakoze amahiti ubu ari hehe? Hiti zaraheze akacabesha ngo ariko tukiri ngaho nyene brother, Olegue aheruka gutwara imiliyoni 15 muri competition bro. Ivyo ndabizi. Urumva? Hama baramwaye izo 15 million. Yes. Na collabo nimwe yashoboye gukora. Azoyikora brother. Oh yeah. None icemeza ko atazoyikora nikihe? Uho nyene umuduga wiwe ugenda utama pièce mwibarabara. Mvuge gute? Bakoze ba Mijo Talent TV ngo umuduga wa Olegue ugenda utama pièce mwibarabara. Brother, mbega we Olegue umufata nk'iki basi? Kuri we Olegue ni wavuze ko atari urwego, ntazi kuririmba, ntazi kwandika. Kuri we Olegue umufata nk'iki? Kajya na akana gato. Olegue? Yeah, ndamuruta kwandika. Muruta kwandika freestyle kugira freestyle kwanza mubwira Olegue. Freestyle. Yeah, here we go boy. Ndakubwire man ntumukorere promo. Ntumukorere promo. Olegue. Yeah. Olegue. Ntazi kugira. Imama Chesu mazubone ko ndi fresh. Burya singara nk'abajya bigira ba crash kugaragara burya bizana mwama stress. Hinduka gerageza sinifuza kuba umuniga uko bizogutuma kuja kuniga. Olegue unasikia ni Olegue ni Olegue cyane. Olegue. OED Olegue. Yeah. Ariko turi ngaho nyene brother, mbega OED Olegue indirimbo zose twarazibonye nka Dr. ibiki ni yihe ndirimbo ya Olegue wakunze bro? Mu ndirimbo za OED Olegue ni yihe ndirimbo ya Olegue? Ego nazi kuririmba muga indirimbo nakunze ni Korayo. Kubera ikire wakunze Korayo bro? Kubera urumva yari mwaradandaza idemo. Wowe wakunze gusa CJ indirimbo? Yeah, none Korayo gusa tu. Korayo. Imi amavesi. Korayo ume. Gusa Nyarusa. Nyarusa mbike. Sasa tukiri ngaho nyene brother, mbega bakubwiye ati utora umuririmbyi mukorana collabo ngaha mu Burundi. Wavuze ati Berry Chris nazi kuririmba, Olegue ntazi kuririmba. Mbega kuri we umuririmbyi azi kuririmba abameze gute bro? Umuririmbyi novuga je no korana collabo maze kumva Jizzo. Uchugaruka kubona Big Fizzo. Nasikia DJ Jizzo uchugaruka kubona. No sinavuze nuneranye na Big Fizzo. Big Fizzo ujya no muri legend ndamwuba kandi cyane. Navuze ati ku mazina. Naye nashatse kuvuga ati Jizzo Big Fizzo. Imbo uvuze ati nta hiti igeze ukora bro? Mbona hiti fisi ijya ndirimbo. Yeah, ni kubera ijya ndirimbo ni yanezereje jewe. Kubera kitakunegereje man? Kubera atabizi Berry Chris. Berry Chris nazi kuririmba umuntu yabiryohesheje ni yake done. Yeah. Bishitse Berry Chris akaza gusaba collabo. Ntaye wo muha bro? Yobanza kwanza kwandika ama nkumva imistari yiwe. Yobanza kwandika akagwa freestyle. Yeah. Kumva kwanza amavesi yiwe. Yeah, mapema sana. Bisigura yuko Berry Chris nazi kwandika bro? Nazi kwandika kujya mpeti yavumye ku mabezi. Yavumye ku zuburofa ngo ama 5 million. Ariko harabonetse nakandi ka video uri kuravuga yuko Berry Chris umurusha kwambara bro? Yeah, mapema sana. Sasa dushaka rubwira abakunzi ba Mijo Talent TV niye mpamvu tumuvuga ati Berry Chris genda murusha kwambara? Ujya afise imico y'abana ba ruguru yambara igitraining kuzuba. Berry Chris? Yeah. None novuga gute? Rega ari muzu zo muri piscine. Ni muzu zo gusohoka mu rubanza. Ni handi ucusanga ugiye ku mucanga ukagenda wambaye ibitraining. Ari muzu zo ku mucanga. Ni muzu zitari zo ku mucanga. Ugasanga abantu bagiye koga muri piscine n'ama jinx. No bita yuko ari ba Berry Chris aba. Yeah. Ariko wavuze ati ngo avuga ngo yambare ngo miliyoni zingana. Ngo imiliyoni 5 yambara ibishweka vyo mu ruvumera vya 1200. Okay sawa, DJ Jizzo no yambara angahe bro? Jewe sino shima kubivuga ngako ko dushaka kutubwire make nayo wambarira nangahe? No je ni make cyane. Bisigura yuko ari munsi ya Berry Chris. Wavuze ko Berry Chris yambara ibishweka vya 1000 nawe ni 1000. Mbo je ya je triko yiwanje ni 20000 gusa. Triko isanzwe rero nga 20000 ya Berry Chris ya 1200. Berry Chris ya 1200. Berry Chris yambara itriko isanzwe ni ya 1200. Na ukambara ya 20 bal. Ya 20 bal. Bisigura yuko Berry Chris umurusha kwambara brother.
na cyane cyane Kabisa. none umbona gute kwanza Je ni fresh man. Bakunzi ba Major Talent TV ndibaza naona ko ari fresh. Urabere kwanza big up sana bro. thanks so much bro Bana kona swaga man. thanks mzakazi cyane. Sasa tukiri ngaho nyene muri entertainment brother. Ambega we DJ Jizzo iyi entertainment uyibona gute big bro? Je ndayibona tu fresh tu. DJ Jizzo wavuze ati umuziki ni fresh, entertainment imeze fresh, ariko hari abarimvye bagenzawe barira ati umuziki nta kintu kiriyo nta mafaranga tiko turabona brother. Mbega ku ruhande rwawe nka DJ Jizzo ubibona gute big bro? Ubu mbona yuko ari fresh kubera iki ubu basigaye bahamagaza aba legend bacu bakabama miliyoni sico kimwe na kera. Sico kimwe na kera. Kera vyari bimeze gute bro? Kera vraiment wacusanga umusani agiye kuririmbira ubusa, agiye kuririmbira izina tu bamubone. Mugubu bara aba legend bacu raba nka Satbi ama views ageze ku ma views menshi cyane. Raba Big Fizzo ubu ameze fresh. Brother, dusi inyuma kandi gatoya man. Hari abaririmbyi benshi baza, navuga yuko abaririmbyi benshi baza kino gihe, hari abaza bafite talent. Bakaza bakavuga yuko baje gukora man, ariko waza kuraba inyuma y'amezi 2-3 umwaka umwe babaririmbyi ukababura. N'abaririmbyi benshi twabonye baje bafite ama talent nkawe, sivyo big bro, ariko no mutsi tutakibona brother. Ambega DJ Jizzo nizihe mbaraga azananye kuko nizihe nguvu uzananye big bro? Bro, jewe nje ni nguvu shasha ngiye kubereka abantu bari muri tere yuko cyane aba underground barakora ugasanga bakoze hit imwe bakaca bazima. Muga jewe nzananye imbaraga kandi ikomeye cyane. Ariko bose baza bavuga guco nyene, baza bavuga ati jewe ndagenje gukora ibintu biyabana ibintu vyinshi brother, ariko gacu usanga ya music cyangwa se bya bitangaza bizeza abafanzi ntavyo bashiseko brother. Ni kintu cyo twemeza ko DJ Jizzo aje gukora vy'ukuri kandi ategeza kuduha ibintu bishasha man. Mugiye kubibona, mugiye kubona ibikorwa. Tugiye kubona ibikorwa brother. Tagata nako kabiti nakata. Kandi tugarutse ku ndirimbo yawe ushasha kwanza, ni indirimbo copy original brother. Copy. Kubera iki ari copy? Sasa bakunzi ba Major Talent TV mwibuke indirimbo ya Olegue tagata baby kuvuga iwanje nakata delegation ibintu vyinshi nyene nkuko urumva na waiteruye uko nyene big bro, biravugwa ko wariye copy Olegue kugira indirimbo yawe menyekane bro. Yo si copy. Sasa si copy. Oya ivyo navyo nsi jewe. Sasa wena Olegue ndi copy wowe. Je na Olegue. Wo uvuga ngo uko jewe namukovye. Sivyo? Icemeza yuko namukovye indirimbo ni cyane. Indirimbo zigenda cyo kimwe. Tagata baby kuvuga iwanje nakata. Ya Olegue. Iwawe nayo. Kubera iki ubu nkagenda umu DJ ari indirimbo usanga zigomba gusa. Wocu uvuga yuko ngo kanaka ngo yamwivye kanaka. Bisigura ko utakopi Olegue. Ari Olegue yakopi. Oya sikuvuga uko. Bro. Ariko no gushaka kumbeshera. Niko navuze. Ukubeshera. Ukubeshera brother. Ariko dusuye inyuma kandi gatoya uvuze ati ndi mu DJ. Bisigura ko wama wikora indirimbo brother. Jewe oya je ndi mu DJ wo muri bare. Sindi mu producer. Bisigura ko uvuza muri bare mbega haburi cyo ugira wigo production brother. Sako kumuririmbye sako wazi tuntu twose ageze ku mashini ashaka kwikorera song man amakava ibintu byinshi bro bizoshika ndabishike ko navyone ikintu ni bukebuke. Mbega brother injyane ziri hagati y'abaririmbyi ubwanyu brother uzibona gute me ama beef ari hagati y'abaririmbyi me abaririmbyi bubu bakura ama beef kugira bamenyekane. Nico gituma muga na mabifu ijya abarakazi bariko barakora. Ariko biravuga yuko igituma umuziki w'uburu udatera imbere ariko era mabifu ari hagati y'anya baririmbyi bro. Ego umuziki ubu ata beef na gutera imbere. Bisigura yuko umuririmbyi uteza imbere na beef. Niko mbona. Ariko beef haragera aho zihera men ugasanga one love bro. Ego birashika muga rero ugire beef ubizi uzi kwandika. Haro beshi bagira ama beef batazi kwandika. Nabande rero bro. Ndamusubiremo. Berry Chris. Nabandi. Ba Olegue. Byose ndiko ndabagirira ngo nambari bien frima nambari yo. None nkujya. Bien frima nazi kuririmba.
ntazi kuririmba kubera iki bro navyo Bienfrima arasi kuririmba yaraduha indirimbo ari kumwe na Esther Nish araduha indirimbo ari kumwe na Orga mbo navyazi je nakubwiye navyazi kubera kuririmba katavyazi bro navyazi kuririmba tu ndabikubwiye uwo murimbyi abyiza wameze gute man mbo aba wonyene wumvise indirimbo yiwanje uburemere ifise woyegereranya n'indirimbo ya Bienfrima niza Bienfrima zimeze fresh bro no iwawe bisigura ko re Bienfrima uzomwigisha none kuci unwenga sina gutwenze nisovyeko sinagutwenze ahubwo ndiko ndatwenkuza ati Bienfrima ntazi kuririmba kandi ariko aduha indirimbo zimeze fresh ari kumwe na Esther Nish na Orga azoze ndamwandikira azozozura mwandikira mwambie Bienfrima we Bienfrima uzozuraza ndakwandikira imistari kuko uririmba uburofa abandi bo kwandikira Beri Chris Bienfrima na Olegue muga Olegue ni buke noshobora kumwongerereza ubumenyi ni fresh Bienfrima na Beri Chris kabisa brother atumena nk'abasozera big bro akajambo kanyuma ku bafanzi abakunzi b'umuziki ndundi akajambo kanyuma kubakurikirana entertainment muri sang brother nka DJ Jizzo umurimbyi mushasha ariko arabikora fresh mu kino gihe akajambo kanyuma kuri bo big bro mbo ico no babwira ndicakora kandi ngiye kuba ibintu bishasha kandi bishasha cyane ya je simeze nka nk'ujya yaririmbye ngo ni bishasha shasha ibintu by'uburofa namba ari Bowden we Bowden gorumo gusigaye unywa wewe gabanya itabi kandi ndabivuze kajambo kanyuma ngiye kubereka yuko jewe ngiye gukosora abapeti mu abapeti bande me abo nyene mejeje kuvuga bajyanye ati collection brother yaga ya DJ Jizzo reka ndagushimire baza kubona waduhaye time ukayagana Major Talent TV ndabwa ati big up sana bro naje ndabashimiye vraiment you the best man yaga what up man it's your boy DJ Jizzo yeah reka ndagushimire wakurikiranye iyi video ntiwagire kujya kuri YouTube channel ya DJ Jizzo ukore subscribe ucuja kuri YouTube channel ya Major Talent TV ukore subscribe kugira uzurabona ivyo tugushirako umwanya ku wundi wowe wabikoze big up sana wote rabikora gende bikore kugira ngo dukomeze kugenda turi ku murongo umwe big up sana we love you so much dusubire butaha twari kumwe na DJ Jizzo wala wagwana pu